Imyaka 63 irarangiye incungu yo kwikukira ku Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi aratwiganira ibintu bine vy'inkoramutima kuri iyo ncungu y'u Burundi. Ndamubonamwo umugabo w'ijunja yakunda cane gose iyo guciwe. Turakora no kuririmba gushika naho ashika hafata ingingo yo kuja guharanira ukwikukira ku Burundi. Abona ingorane byashobora kumuzanira kuko yarazi hirya no hino ibivugwa kuri we. Ica kabiri Rwagasore ndamubonamwo umuntu yarafise umutima wo kwegeranya abarundi. Ica gatatu Rwagasore rero yavuga ati ugiye mu nzira yo kuja imbere abandi emera gendera kugiye kuba umusuku w'abandi. Mu gifaransa cita servir, gukorera igihugu utaja kuraba ngo mbega nzohebwa ifaranga bingana iki. Igihugu leta yacu imunzwe n'ubusuma, imunzwe no kwikwegerako, uzorabe ico gihugu urasanga kiba kiriko kiriyahura. Ica kane Rwagasore rero umuntu mu migenderanire y'u Burundi yarafise inzira n'abantu bocamwo. Ku bwa Sylvestre Ntibantunganya ngo urupfu rwa Rwagasore rwazanye uruhombo rukomeye ku Burundi kuko hari ibihe bitari bike Uburundi butari gucamwo iyo Rwagasore ahaba. Icambere cyo kumenya nuko iyo Rwagasore atagandagurwa uravye kugira babwiye uko yimvira jewe Ntibantunganya ndemeza yuko byari kudufasha tukirinda arya manyembwa twaguyemwo inyuma y'urupfu rwiwe. Nuvuga yuko rero urupfu rwa Rwagasore rwarahombeje Uburundi. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yagandaguwe ku wa 13 Gitugutu umwaka wa 1961 afise imyaka 29. Hakaba hari hasigaye amezi 8 ngo Burundi buhabwe icese intaye yo kwikukira yaharaniye.